umubano wiwe hamwe n'abandi ba acteurs canke aba actrices bagenzi be wifashe gute vu que turabona ko muri iyi minsi hariho kutumvikana kuri bamwe n'abandi wewe nka leçon morale canke uko navuga gute analyse yawe kabamwo urukundo muga mu bakinyi ba filime nta rukundo tufitaniye hafi ugiye kubiraba ego twitege ku bintu bishasha agiye gukora twashika hariya naho mukabona n'ubundi ayandi mateleviziyo abasugumira ati mwabibonye Hello everyone, ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana kuri Let the Star Shine Media. Nizere ko mumeze neza, twebwe ku ruhande rwacu tumeze neza, turakomeye, turashima Imana. Ndabibutsa kuri mikoro ko muri kumwe na umukunzi Katia Benita. Nkabatumira gukora subscribe utarayikora, ukagira j'aime, ukanapartage kugira ngo ibiganiro byacu bishobore gushikira n'abandi. Ntatevye ndi kumwe n'umutumire, ko muramubona myiza aberewe. Reka ndamuramutse tuvugane abidondore nawe nyene kandi baramutse hama dushobora kuvugana byinshi ku bimwerekeye. Karibu abakunzi ba LSS Media, ndabasuhuje cyane. Nishimira Imana Aline alias Samuel Bukeyeneza mu Marivera byinshi mama Katia mu Amerika urumva na centombora candonka mu menyesha makuru nyene umwana we wanje ndabasuhuje mwese tugendo ntwaca tugumana sinta ashicuguma karibu cyane iwacu sawa none ndashima Imana. Amakuru nk'umu actrice w'umurundi kazi yifashe gute? Amakuru nk'umu actrice w'umurundi kazi ndashima Imana icambere uko biri kose. Filime ndundi ziriko zirazamuka uko twahora kera siko tukiri. Uyu munsi namwebwe murabibona. Ego kubw'ivyo turashima Imana. Ego ni Aline naciye ntera kongera ko directement ariko nakuvuga ati widondore ko washowe kuba atashowe kumenya canke kuba kubonye kuri ijisho akaba ari rya mbere kuko birashobora gushika nubwo benshi usanga baba bakuzi. Ni nde muri make à part actrice? Aline ndumumama w'umwana umwe yasha ndabivuge byose oya vuga nibire umwana umwe okay. Hama nsanze nkina filime haba nsanze nyene nikorera twanje mu buzima busanzwe nyuma ya filime. Novuga icanzanye ngabwe dushe kuvugana ni ku byerekeye akazi k'ubu actrice ko gukina film. Byatanguye ryari canke yari passion yo kuva kera ubimazemo igihe kingana gute? En bref tubwira aga resume gato ku buzima bwa nk'umu actrice. Oya si ari kuva kera filime haraciye imyaka 2 n'inusu nkina filime. Ego nta birefu. Ego ikintu iyo ukimazemo n'amezi 2 canke 3 ukakigumamwo still nuko haba hariho avantage kuko hagiye ikintu kigutakariza umwanya umuntu ashobora kigumamwo kuko nubundi avuga ati umuntu akuza avuga ati ubu ndiko ndaba muri kazoza si nje mu bintakariza umwanya kuba pavanye kumaramo imyaka 2 n'inusu ko biri kose nturi no muri gahunda yo kubiheba muri mu gahunda yo kubihana bo tubarira sha nta n'umwanya mfise yo kubiheba pe hoba hagoye nuwo zambwira ngo heba filime. Ego mu gihe ntoba ntagwaye ndumva filime deja nayigiyemo ndayikunda. Filime muri make igutuma umenyana n'abantu benshi ukamenywa n'abatokumenye message yawe ukayigeza aho utoyigejeje. Rero ivyo ndabishima. Avantage irimo apa yovuga kumenyana n'abantu, avantage novuga materiel kuko ubuntu ntiyo kumenya abantu bisanzwe kuko naho wobubana n'abandi ukazoraremukanya n'abandi womenyana ariko koko hariho ikintu umuntu ashobora ati ndashobora gutungwa na film mu Burundi. Yego cyane muri filime ndundi irashobora gutunga umuntu bivanye n'umwanya wa wayihaye. Yego je nka avantage ndamaze kuyibona mu itari tureka ivyo kumenyana no kumenyekana ni avantage kuko nshobora kugera hiye imbere nagize ikibazo nkaca mpura wa muntu bagomba baje kurushora ko agire nte nkaca vuga kumbe ndumufana wawe niwe ibi byabaye urumva muri make iyo ni avantage umuntu yaba yagiye aronka. Hama umushahara nyene urumva ntitwaguma dukora ibintu tutaronkamwe nawe urabyumva nayicaye uko biri kose rero turabayeho ku bwa filime. Turakubona muri Rukundo TV meme n'ahandi ko kwa Sami
Aline nk'umuactrice benshi uzobirabe mu byo maze kubona cyangwa dukunze kubona haba mu Burundi canke ahandi umuntu iyo amaze kubona yuko afrappe basino gufrapa akabona yuko afite public audience mukurikirana avuga ati reka mve muri ibi by'abandi shobore kuguruza ivy'iwanje kumbure umva ninjize ku gatwe kiwanje iyo ico cipfuzo canke ico ciyumviro Aline aragifise. Okay. Ego nsanzwe nkina muri Rukundo TV, ndi umukozi wa Rukundo TV. Hama nkakina no muri Mr. Sami Official. Tuko nkina filime yitwa Bukeyeneza. Hama mwambonye cyane mu mafilime ku ma TV atandukanye. Ego. Okay, cyimviro cyarahabaye TV ndayifise. Mugabo skwari kugira nje gukora ivyanje mbona yuko noheba bya bindi nsanzwe nkora. Kuko ibi ndiko ndakora kugira niyumvire kuja gukora ivyanje. Hari aho byavuye rero niyo mpamvu ntovuga toke ndiyo nkoya hanahora nkorera ndagiye kugira nzamura ivyanje gusa ntari kumwe n'abandi hagira unani n'ikindi kandi iyo umuntu yarinza kwizera akakugira umukozi nawe ifo yuko nyene uraba nyene ngene ukora ugatera n'intege n'abandi. Aline umubano wiwe hamwe n'abandi ba acteur canke ba actrice bagenzi be wifashe gute bike turabona ho mu minsi hariho kutumvikana kuri bamwe n'abandi wewe nka leçon morale canke iki uko novuga gute analyse yawe canke umubano n'abandi ingene mbanye n'abandi shaja umuntu siwe yivuga ariko abandi nibo bamuvuga ariko nta muntu tubanye nabi pe muri industry ya filime canke heoya ntawe yego nk'akagohe ko kuri bagenzi bawe kuko uko biri kose biriko biraba shimye kuza gutora dondagura amazino ni ibintu biboneka nk'akagohe canke kuko uko biri kose iyo inzu iri kirasha nta uhisha umwose kandi umuntu agerageza kuwuzimya mami naho yo bari urenganye arami afuma tabaza abandi ati urashobora kudufasha gushobora kuzimya inzu iri kirasha dazi ego icuvuze nico hanini nk'akagohe nshobora gukubitira abagenzi banje mu bakinyi ba filime hari ibintu bishobora kuba tugasanga tuko twikuraho agahuzu twebwe nyene cyangwa ugasanga tuko turaturira ingozi iwacu twibaza ko twaturiza abandi rero ni cakindi tuvuga ati uyu munsi ngo ririshije umutumba ruraririye umuhano uyu munsi bibaye iwanje ejo bizoshika iwawe rero nambe uyu munsi byabaye iwanje byiza nuko mworabira kuri jewe byabayeko eske nungutse inyungu yahe uruhombo ngize n'urwahe amenye y'abatwenzi nihaye angana gute rero byiza wewe nambe bitari bwagushikira tuvuga ati biriya byabaye kuri Samuel sinkeneye yuko nanje bimbako rero nuko twokwimenya abo turibo turijisho ry'igihugu cyose ibihugu byose kuko ico ukoze kuri kamera kigara n'utumva ururimi araza kubibona kuko twebwe tubonwa n'abantu bose yani nico kimwe n'iyintu ze yani ngo tugire nte ngo inyenyeri yake reka inyenyeri yakake muri make twebwe nitwe dutegeza kuba umuco w'abaturaba rero tukabamurikira batatubonamo bwa bugogi nyene bataba batwibazaho byiza rero numva umengo twakwikubita gashi ahubwo tukagira urunani hakabamwo urukundo muga mu bakinyi ba filime nta rukundo tufitaniye hafi ugiye kubiraba ego kubwa Aline nkuko mukomara byumva ko bwa Aline avuga ati abakinyi ba filime bokomeza umubano mwiza urukundo gutyo bizotuma kuri development la fois passée twarakoranye n'uwundi mu actrice mugenzi wawe Ornera yavuze ati aramaze kuja mu Rwanda akabona ati ngene byifashe kana ati bo barateye imbere par rapport ndamaze ati kucerekeye amakamera ati nko muri tournage usanga bo na mama Kanombe gihe yaza nakimwandi ndamwe ati difference ubona iyo ihiyi wanyu nino ati inavuga ati ibikoresho nibike bica bituma n'akazi karandira iyindi constant nawe ubona ati namba bo umaze kubona bakinyi bahande canke kugira ngo no mu Burundi dushoye kugira ngo tushoye kwevorwa par rapport kuko nubwo biri uko wewe namba hari abo biteza imbere benshi bavuga ngo biteza imbere abari hejuru siko sino bajya bo hasi bajya twebwe dusanzwe dukina bajya basanzwe ugasanga bo avantage ni nto yicane kuruta ubivuze kwiki so kuvyivyuma c'est vrai nivyo twebwe kuvyuma ngaha mu Burundi antuka turacari hasi ugiye kuraba mu bindi bihugu hama kumva yuko kugira ngo abo hejuru batwize akaduhubuzi
aribo babunguka cane. no ndiko mvuga nk'abashefu Abashefu nk'ubu batwara timu erega nyene ndiko mvuga nyene abashefu biwacu kuko nibo bari hejuru muri iki gihe kuri jewe. okay Ego urumva kugira yunguke biba vyaciye kuri jewe kandi nanje kugira nshikirwe n'ubwo buryo buke biba vyaciye kuri we, ariko wewe afisemwo imitahe yiwe nta kuntu noca nza kunganya nawe uko biri kose. Kandi umuntu kugira ngo umwana aravuka agahera konka amaberebere ya mama wiwe n'ubuyi bikamugora ingene abunka, yava kuri ya maberebere bakamuha amata, none amata n'amaberebere si bimwe ugiye kubiraba, ariko reka biravana ugenda uduga hakagera igihe uva ku buyi ivyamwa ubuyi uturaya iki ukazamuka umaze gushika ku muceri uca utangura kwibaza ati aha rero ndatanguye kuba umuntu. Rero hakagera igihe umenya guhekenya intete zikaranze. Rero aho rero twebwe mu gihe tutarashika guhekenya intete nibabanze batuze tube turakora. uwitonze amera ibinode. Mu gusozera ni yahe ndoto y'ibisaziye Aline? Indoto y'ibisazi wanje bebasha jeko numva indoto z'ibisazi ari nyinshi. Basi vuga imwe uvuga ati iyi basi ni principal. Umusore rero ko niyo umuntu afise ikintu akunda avuga ati sha ndakunda byose mbwa hari kimwe gitangurira byose. Indoto yanje ndakeneye kubona filime ndundi. Mereye kuri filime niyo mpamvu nakubwiye ati mfise byinshi. Ndakeneye kubona filime ndundi igeze hahandi bayiha agaciro nko kumengo bacumva filime ndundi gusa bavuga ati wow nkakurya twumva bahehehehe niga n'u Rwanda ntitwatanguye bimeze gute, ariko uyu munsi natwe aho twahereye siko tukimeze. Burya batanguye kera hariho ababivuyemo, uyu munsi twebwe turiko turavuka ubu ni twebwe natwe turiko turakoresha inguvu zacu. Ndashaka rero babandi bato bazokina nyuma canke muri twebwe baze bazamure filime ndundi igere ku rundi rwego, hahandi nzicara nkavuga ati by'ukuri mana warakoze. Natwe twaributse hama ndoto y'ibisazi kuri jewe nanje ndakeneye kwibona nyene ndi kindi kintu we. Ndi ku rundi rwego hahandi uza wumva ati turakeneye umukinyi kanaka mw'iki gihugu Hagasohoka Aline. hagasohoka jewe Bien sûr. umva ku buryo nza kururuka indege abantu bavuga ati tugiye gutegera umusitari kanaka. Ndashaka ko nzoce kuri airport y'igihugu cacu nurire n'abamenyesha amakuru banyamahariya aya bakameramani nawe Katia mwaherekeje muvuga ati hariya Samuel aragiye twitege ku bintu bishasha agiye gukora. Twashika hariya naho mukabona n'ubundi ayandi mateleviziyo basugumira ati mwabibonye Ati yarashitse kuri mugeza ahandi hantu. Voilà. Nico nkeneye kuzogera ko Bizoba vraiment. ego Mu majambo atatu rero Aline ameze gute? Sinzi ko ikibazo kuri Claire. Majambo atatu basi vuga ati Aline nk'amajambo nk'akarorero nkaje no vuga ati Katia no vuga ati patience, umva ijambo kwihangana, urukundo. Aline nawe kubwiwe mu majambo atatu mo pamo ameze gute? byo wavuze byose nivyo bindimo kwihangana, urukundo uranyiganye oya deja. suku kwihangana suku kwigana baza kameramani ari nyuma ya kamera ivuga nyama sivyo. Aranzi pe muri make Aline nsanzwe ndi umuntu ibintu byose ndabirabira hasi nkigendera, naho unkorera ikibi hari gihe iyo mbabaye cane benshi baranzi iyo mbabaye simvuga canigira mu nzu nkabanza nkimeditako nkakubitayo n'imisi 3 nkimeditako ndiko ndibaza eski iki kintu cabaye kubera iki kubeka ibi bintu ni kimwe navuga ati hariho nk'ikintu ngeze ko nkumva je ndiko ndasamira hirya no hino nkumva ico kintu ari kibi no kubita nk'amezi 3 atawusubiye no kumbona. Rero ndumva mu gihe nkutsitaje nka wewe canke ukansitaza nkumva ko ngeze hahandi sinzi birangira nje kukubwira umbabarire kandi ari wowe wansitaje. Ni navyo vyiza ubundi. Hama urukundo rwogo niko rundanga. Natwe twarubonye. Urukundo niko rundanga, sincagura muto canke mukuru, sinzi kugayana. Ashivye byarandenze. Waranabigerageje basi. Ndagerageza bikanga kuko hari abantu bashobora kuba bangaya nkabibona nanje nkagerageza kugira ndakugaye asanga vyiyankiye birangira nsubiye kugukunda. Akajambo rero kagasoni karugi kugira ngo dushobore gusiga inzira amavuta.
uyu mukobwa azi imigani kandi akiri muto. jewe ndakunda kuvugana n'abantu bakuze cyane niyo mpamvu Kajambo k'agasuni karugi. Okay, mutere muja imbere amen kandi abasabone basha n'ukuri kw'Imana ndasavye utuntu tw'ama dislike n'izina ry'Imana ya namwe murabizi. nibikabe Turashaka deja nk'amakomantere menshi kuko hariho byinshi tuba dukeneye byo guhanurwa. Hani turahanurwa n'abafana bacu burya abafanzi nibo batumye twebwe tugera aho tugeze. Rero ndumva umengo nobahanura cyane n'ukuri amamega mwayashizemwe ari ay'ukwezi azoguma ari ay'ukwezi. Rero byiza muze muraba ikiganiro namba utagikunze fata telefone hajya mugubwisige kiko kiravuga mw'abantu ce wigira muri dushe woge uze muri saro buraririmba ifone yawe ayishize uze gusubira ikiganiro caheze nurangiza ushireko jeme basi rom ndabakunda cyane mwarahezagiwe kutobatumira kuraba bukeye neza. Yesu bukeneza kanyana. Hariho ni filime nshasha iriko irasohoka iriko ica kuri Rukundo TV yitwa Iryosozi ry'urukundo. Mwabantu mu iyo filime ndeyibatuye Iryosozi ry'urukundo. Muramaze kubona umugabo w'umusazi asara avuga icongereza w'umunyabwenga asara amadokima. Ivyo bintu rero nabisanze haraho. Iyo filime ndabibatuye muze muje kwiraba hamwe na Bukeyeneza yo murabizi namwe. Aha ndi impumyi no kubabona sindababona. Ego ndabatumire kwiraba iri kuri Mr Sami official. N'ibindi byinshi biguma byarenganye n'ibiganiro kuri Let's the Star Shine Media. Ego murakoze cyane. Aline, merci beaucoup. Twizeye ko n'ikindi twagukenera uzotwitaba. Ashubuho mwahabonye nzobitaba n'ukuri. Tuzoja kuri. Reka ndabashimira mwe mwese mwahevye mwari murimwo mukadukurikirana kuva ku ntango gushika kwiherezo ry'ikiganiro Isango ni mu kiganiro cacu gikurikira. Peace.